mu myaka iheze muri histoire de l'église hariho abakozi b'Imana benshi Imana yakoresheje ibintu bikomeye, ariko harageze igihe kubera success kandi kubera gukoreshwa mu buryo budasanzwe, harageze ahantu baradetuna imitima y'abari baje bakurikira Imana biciye muri bo, barabadetuna babahindukiza kuraba bo. Si bishasha abantu b'Imana, aba bantu benshi mwumva bakoreshwa bagize amasekte kandi bakamanipira abantu, nuko ari abantu by'ukuri bari bafise ingabire Imana yabahaye, kuko igihe Yesu yagenda mu ijuru agahumanura ijuru, Bibiliya ivuga ngo yasutse ingabire mu bari mu isi kandi aduha ingabire kugira ngo twambare ubwiza bw'ubumana hama dushobore kuyikorera. Ariko tashi y'Imana principal kubavuga butumwa, kuba profete, ku ntumwa, kubigisha no ku bandi bose, Imana yaduhaye ubwo bwiza kugira ngo ubwo bwiza tubukoreshe kwatira la fiancée vers Dieu. Ariko kuko Imana yadukoresheje bikatwubaka, bikaduha amazina, bikaduha icubahiro muri societe, hagiye habaho abantu baguye muri iyi risque yo kugira inyota ku cubahiro c'Imana, batangura kugira gute kuja muri competition y'abatumye, bafata ikibanza cabo hama bariserva. Nimurabe uyu mugabo Ezekiel, bambe uyu mugabo Eliezer, ico ariko arakora, ariko avuga databuja, akavuga ngo afise ibintu byose, Imana yamuhaye ibintu byose. Yavuze Imana, yavuze Imana, yavuze Imana, yavuze Imana. Bantu b'Imana ntiyigeze avuga. Eliezer umviriza, naho wogenda muri iyi Bibiliya ugasoma muri iyi chapitre, Eliezer izina ryiwe ntaryo bavuga, bavuga umukozi wa Abraham, ntahavugwa. Ndabona Eliezer rero ariko arakorera Imana, ariko aravuga sebuja, agize gute, yaje afise muri quartier bose baze abantu ba kera, abantu bose barazi yuko hari amashamo, barabona cortege y'ibiduga vyaje ngaha, anyamujya umuntu akomeye ninde, ariko kuko atigeze anashira importance ku zina ryiwe, baravuga ngo ni umukozi w'umuntu yitwa Abraham. Muko muranyivuga abantu b'Imana, ndashaka kuvuga muri kino gitondo, abakozi b'Imana batabakundisha Yesu ntimuze musubire no kubumviriza, kuko igihe Eliezer Abraham yamurahisha, nuko yarazi yuko hariko risque yuko wiyakapara success yanje ugashika kwa Labani ukaja gusaba umukobwa, ariko ntiwerekane sobuja, ariko ukiyerekana. Tugomba kumenya yuko ama ministère n'amazina n'abakozi b'Imana dukunda, umviriza ubwiza bafise nubwo databuja yabahaye kugira baje kuzana Rebeka. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane.